twashaka kugira ngo tubabwire igituma twariyumviriye gutegura iyo evenement twise the nice gift event. Ni evenement twateguye kugira ngo dushobore gufasha bantu nikora imfubyi n'abatishoboye. Rero iyo evenement izoba itariki 6 z'ukwezi k'umunani. Iyo evenement ibaye itariki 7 z'ukwezi k'umunani, tuzoca dutanga ibyo tuzoba twegeranije niyo evenement. Rero no kuvuga yuko iki gikorwa twashimye kugikora kugira ngo dushigikire cyane cyane abana b'imfubyi, abana bantaho nikora, kugira ngo dushobore kubafasha mwa kino gihe cyo gutangura ishure, mwa kino gihe abantu bose biyumvira gufasha kugira ngo baronke akaryo kugira ngo baze gushobora gufasha ico gikorwa. Rero twashoboye kwiyumvira gutumira uyu mugwi Victoria's team nk'abantu dukunda cyane nk'abantu bakunze kugira ngo bashobore kudufasha ico gikorwa, na cyane cyane kugira ngo bo nibo bashoboye no kutwemerera kuza kugira ngo ifatikanye nabo mwa kino gikorwa cyo kugira iki cyo gufasha abatishoboye. Rero nashaka guhamagarira abantu bose, turabahaye kaze kugira ngo mushobore kuza kwifatanya natwe n'icyo gikorwa kidasanzwe mu ntara ya Gitega tugiye gukorana na n'uyu mugwi Victoria's team. Hamwe twagiye hamwe n'andi mashira hamwe, hariho uyu turi kumwe nishira hamwe yasanzwe akorana nabo mu bijanye no gufasha abana baho wongere ufashe abandi bana bahufashe. Rero twoshobora kuvuga ati rero turabahaye ikaze mwese abantu bose muze kugira ngo dushobore kwifatikanya hamwe natwe mu gushobora gushikira murakoze cyane. Tugiye twiteguye neza cyane guhimbazanya n'abanyagitega, abanyabujumbura tuduge turi benshi, abanyagitega baze muri benshi, twiteze guhimbazanya namwe, gushima Imana no kongera gufasha abana bo mwibarabara. Kandi tunashimira Nice Gift House yateguye kino giteramo igashobora kutuzana Igitega. Imana ibahezagire. Twarigeze kuduga Igitega nyene en 2019 twe duseye concert, mugani baza ko uyu no mwaka nini cyane gusumba ico gihe. Rero ico twovuga nuko ni natwe ni evenement twiteze kandi twiteguriye mu buryo budasanzwe, kuko twari twarashatse kugendayo n'abandi bashatse kudutwara mugabe kanka mugase tfwasi birakunze. Asiko ari ikintu cyo gutumirira abantu benshi kuko ni kinini cyane. Ubu ibintu byarateye imbere, abantu muramenyana cyangwa ibintu uramenye ukuntu bimeze utari yuri physiquement. Rero twavuga ko abanyagitega hari ababidusavye benshi ntibyakunda, ariko ure birakunze. Abo nyene turazi ko barahari kandi bizobe ibihe byiza cyane, tugahimbazanya nabo. N'ubuntu bw'Imana gusa buzobikora, si experience tutwayeyo, ariko turaje kubabwira yuko nke mu Imana yifuza ko duhimbazanya nawe. Boni twovuga ngo twibaza ko bahisemwe Victoria's team ko iki, ariko turashima Imana ko ari ubuntu bw'Imana bwatumye bashaka kuduhitamwe genre kutugira ubwo ndazi kinirinde Kiswahili. Unajua Kiswahili. Kudutera iteka tugakorana nabo. Ego bagashobora kutwizira ko twokorana nabo. Nibaza ko ari ubuntu bw'Imana, nico gituma tuko turatumirira abanyabujumbura, ab'Igitega baze dufashe abatishoboye, dufasha abo bana, kwako ni vyiza gufasha n'umutima ubikunde. Na wewe tugufashe guhimbaza Imana. Ego cyane gose. Wewe uzuje gufasha. Nawe tugufasha. Natwe tugufasha guhimbaza Imana. Mu bihe vyiza cyane. Abo bantu rero bari muri Sama n'abandi bari mu nibumvikane, bagira inama, baje hamwe bavuga ati duhuriye aha, hama baza rero tuce guhimbaza Imana Igitega, tuje gutamba, tuje kuryoherwa, azoba ari ibihe vyiza cyane. Gwe twasavye bashire hamwe abo muri Sama n'abo muci bagira inama, bahurira ahantu hamwe, cyo tuza rero duhurira Igitega duhimbaza Imana. Uri muri Sama n'uri muci wese arahabwa. Twongeye kubatumira kandi ntihagire umuntu n'umwe asiba, man, you don't have to miss. Muze muri benshi, azoba ari igiteramo ciza giteguwe neza, sound lighting byose bizoba bimeze neza. Kandi twibutsa yuko n'amatike vraiment ni amahera make. Ibaze 3000 amatike n'amahera make 3000 mugabo 3000 abantu ko turabwira ni baba ni simple. Rero wewe hari ya 10000, hari ya 100000, hari na table ya 300000. Rero ntusibe, amahera ni make cyane, murahawe ikaze muri benshi. Tugende.
TV.